Fabrice Manirakiza umurundi yitunganiriza imigambi yatunganije kuri wa gatandatu Nyakanga umwaka wa 2024 ikiganiro kubamenyesha makuru mu ntumbero yo gutanguza icesi ikigega rusangi ku barundi bose ababa mu gihugu n'ababa mu makungu yise One Africa Investment Fund kikaba kizofasha mu gukora imigambi y'iterambere itandukanye. Muri ico kiganiro yasiguye ivyerekeye akarusho ico kigega kizanye, amafaranga umuntu atanga kugira agira umutahe muri ico kigega, uko umunyamitahe muri ico kigega yunguka. Yanahumurije kandi abazotanga imitahe bose ko amafaranga yabo azoba akingiwe. Umugambi nawo ni umugambi wo gushiraho ikigega tugurira abarundi bose, babara abarundi bari ngaha mu Burundi, babara abarundi bari hanze muri diaspora, ko bashobora gushiramwo imitahe kugira dushobore gukora imigambi y'iterambere. Nico gituma dushaka kusigurira abantu yuko umuntu tuza kuvuga azanemwe umutahe ntave yumva yuko ejo nyene acatangura gusarura. Tahe yo novuga ati yakazoza mugabo ka hafi ntihagire ubutinya nawe ngo ni vyakure. It's a non-stop fund, bisigurika ati umuntu aguma ashiramwo umutahe uko awurose, uko ashatse. Shaka abantu bantahure rero neza. Kugura umutahe mu kigega ntibaguze ikibanza mw'isoko rya Bujumbura. Aha baguze imitahe mu mugambi w'ikigega kizofinansa isoko rya Bujumbura. Mu nzira rero yo kubikora uko twace dufata ko umutahe umwe w'amafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe mu mafaranga y'amadolari cyane cyane ku ba diaspora cyangwa uwo wese yifuza kuriya mu mafaranga y'agaciro ni 103 warishe mu madolari umutahe w'uburi hejuru paraporo y'uwarishe mu marundi. Guhera ubu amakonti abantu bashobora gushirako amafaranga ngaya bise konti muri bankobu, hariho na konti yo muri CRDB. Joseph Ntibantunganya yaserukiye ibanki bankobu muri ico kiganiro isanzwe izokorana na One Africa Investment Fund mu kwakira amafaranga y'abatanga imitahe. Yamenyesheje ingene uzokwifuza gutanga umutahe azobigenza muri iyo banki. Client agomba kuzana amafaranga muri banki, azana amafaranga muri banki, mugabo akazoza kuri umugambi aje agenda afashe n'icemezo yuko yinjiye nk'umunywanyi muri umugambi. Umukiriya azogenda atwaye icemeza nkuko vyahora yuko aduhaye amafaranga, amanatwe dusigarane icemeza ko umukiriya yaduhaye amafaranga, twongere duhereze icemeza ko umukiriya yaduhaye amafaranga igishira hamwe biri kumwe n'ubwo rupapuro rwemeza ko abaye umunywanyi. Mwomenya ko amafaranga azoba ari muri ico kigega azokoreshwa mu migambi iri mu bisata ndwi arivyo inyubako, uburimyi, ingenzi, amahinguriro, ubutare, gucukura igitoro cyo mu bwoko bwa petrol hamwe n'ibijanye n'uruja n'uruza rw'indege. Ariko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura izokwitirirwa BUJA City Plaza ukaba ari wo wihutirwa cyane.